Perezida Joe Biden yimye agaciro impungenge z'uko hashobora kuba hari imishamirano canke intambara nshasha ikonje n'Ubushinwa inyuma y'ibiganiro bagiranye ubwa mbere na Xi Jinping kuva agiye ku butegetsi. Igihe bavugana n'abanyamakuru mu muji wa Bali nyuma y'amasaha 3 y'ibiganiro, Bwana Biden yavuze yuko bo na mugenzi we w'Ubushinwa bayaze bumvikana. Yavuze yuko bavugana na Xi yabona yuko ataguca ku ruhande. Uwo mutegetsi w'Ubushinwa yabwiye Biden yuko hari ukubahana hagati y'impande zompi. Yongeye ko ubutegetsi bwa Beijing butariko burondera guhindura ikibanza kubijanye n'ububasha mu makungu, ariko mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'Ubushinwa bavuga yuko Bwana Xi yagabishije ko Taiwan Ubushinwa bugifata kugeza ubu nk'igice cabwo iri hagati mu mutima w'inyungu zabwo. Biden we yacimangiye yuko politike y'Ubushinwa kuri Taiwan gushika n'ubu itarahinduka. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagendeye umuji wa Kherson inyuma y'iminsi mike ukuwe mu minwe y'ingabo z'Uburusiya. Mu ijambo yashikirije abasirikare n'abanyamakuru bari mu kibanza cyo hagati na hagati mu muji, Perezida wa Ukraine akaba yavuze yuko ari intango yo kurangiza iyo ntambara, ariko avuga yuko urugendo rukiri rurerure kandi rutazokoroha. Bwana Zelensky yavugishije kandi isinzi ry'abantu bari ngaho bazungagiza amabendera y'igihugu, aranagenda gatoya n'amaguru hagati mu muji akikijwe n'abamucungera umutekano. Kherson sikure yahariko habera intambara aho ingabo z'Uburusiya ziri hakurya y'uruzi Dnipro. Umukuru w'urunani rwo kwivunira abansi hamwe hagati y'ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika OTAN, Jens Stoltenberg, agabisha yuko atawokengera inguvu z'Uburusiya inyuma yaho buviriye mu muji wa Kherson. Yavuze yuko ingabo z'Uburusiya zagumanye ubushobozi buboneka kandi yuko ubutegetsi bw'ico gihugu bwerekanye yuko zishobora kwemera kugira ico zitakaje muri iyo ntambara. Bwana Stoltenberg yasavye ibihugu bigize ubwo rwego rwa OTAN gukomeza gufata mu mugongo Ukraine. Russia's withdrawal from Kherson demonstrates ukuva ku Burusiya muri Kherson vyerekana ishaka rikomeye ry'abasirikare ba Ukraine, ariko kandi vyerekana akamaro k'imfashanyo tubandanya guha Ukraine. Ntidukwiye gukora ikosa ryo gusuzugura ubukomezi bw'Uburusiya. Igisirikare c'Uburusiya gifise ubushobozi bukomeye co kimwe n'ingabo nyinshi, as well as a large number of troops. Igisirikare ca Ukraine kigabisha yuko Rusiya bushobora kurungika ingabo zimwe mu zo bwakuye muri Kherson kuja kugwana mu buseruko bwa Ukraine. Imumva ni BBC gahuza miryango. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Zambia avuga yuko abanyeshure b'ico gihugu bari bafungiwe mu Burusiya bapfiriye mu ntambara yo muri Ukraine. Stanley Kakubo yasavye ubutegetsi bwa Moscow gutanga insiguro budatevye. Uwo munyeshure wo muri Zambia Lemekani Nathan Nyirenda yariko anonosera ibijanye n'ubuhinga bw'inguvu za nucleaire mu gisata kiramura aba-engineer muri kaminuza ya Moscow, yari yahawe umunyororo w'imyaka 9 kucaha kitasobanuwe. Abategetsi ba Zambia baheruka kumenyeshwa yuko yapfiriye ku rubuga rw'intambara muri Ukraine mu kwezi kw'icenda. Ikigo ca Wagner gikoresha abagwanyi b'abacangero bivugwa ko kirondera abo bagwanyi mu mabohero y'Uburusiya, kikabemerera ikigongwe ndetse n'agahembo bemeye kuja kugwana muri Ukraine. Igipolisi ca Turkiya cataye muri yompi umuntu w'igitsina gore bavuga yuko ari we yateze igisasu mu muji wa Istanbul ejo. Abantu 6 barahitanywe n'ico gisasu igihe caturika mu ibarabara rya Istiklal rigendegwa n'abantu benshi. Amasanamu ya video yerekanywe uwo mugore afatwa akambikwa amapingu mu mukwabu wagabwe nijoro. Inkuru ya Anna Foster mwishikizwa na Yvette Kabatesi.
ukekwa yiswe Ahlam al-Bashir ufite ubwenegihugu bwa Syria. Amashusho ya kamera z'umutekano zaho byabereye agaragaza umugore wicaye ku ntebe mu muhanda witwa Istirkar mu gihe cy'iminota 40 yahise agenda mbere gato yuko isakoshi yasigaye kuri iyo ntebe iturika. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Turkiya Süleyman Soylu yavuze ko iperereza rya mbere ryari ryagaragaje ko umutwe w'abiyonkoye b'abakirde wa PKK ari wo wagabye icyo gitero, nubwo nta muntu n'umwe wari wabyigambye. Abantu benshi batawe muri yombi mu iperereza rya polisi. N'ubwa mbere habaye igitero gikomeye mu mujyi wa Istanbul kuva mu myaka 5 ishize, kikaba kibaye mbere y'amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha muri Turkiya. Nangirize ku nkuru y'umwe mu batunzi ruhebwa aba hano ku isi Jeff Bezos ari nawe yashinze bwa buryo bwo guhanahana ibidandazwa hakoreshejwe internet bita Amazon. Yavuze yuko afise umugambi wo kugaba igice kinini c'ubutunzi bwiwe kiriho. Ubwo butunzi bwiwe ubu bugeze muri miliyaridi 120 z'amadolari. Bwana Bezos akaba yabwiye CNN yuko yifuza ko iryo timbi ry'amafaranga yiwe rija mu gikorwa co kugwanya ihindagurika ry'ibihe. Yaraneguwe rero cyane kubona atashize igikumu ku rutonde ruriko abandi batunzi bakomeye mu isi bifuza kugabira igice c'ubutunzi bwabo ibikorwa by'amashirahamwe y'abagira neza. Wari umugore wa Bwana Bezos, Mackenzie Scott, ubu batandukanye, ari mu bashize igikumu kuri ubwo rutonde. Amaze kugaba miliyaridi nyinshi kuva atandukanye na Bezos harashize imyaka 3 Prudent. Ikaze ku makuru Arambuye duhera hano mu Bwongereza ariko tuyafatiye mu Bufaransa, aho ibyo bihugu byombi byashyize umukono ku masezerano yo gukaza umutekano ku ruhande rw'Ubufaransa ku rwego rwo guca intege abimukira bagerageza kwambuka baza mu Bwongereza mu bwato buto bita dinghies. Bwongereza buzatanga inyongera ya miliyoni 8 z'amapaundi n'amafaranga akoreshwa mu Bwongereza ku mwaka yo gushora mu bikorwa remezo ndetse n'ibindi bikoresho. Ubufaransa bukavuga ko buzongera amarondo ku rugero rwa 40%. Abapolisi b'Ubwongereza nabo kandi bazaba bari kumwe nabo Bufaransa nk'indorerezi mu bigo bikora ubugenzuzi mu Bufaransa. Inkuru ya Hugh Schofield uri Paris murizwaho na Yvette Kabatesi. Impande zombi zahaye umurongo w'icyizere ayo masezerano yashizweho umukono mu gitondo cy'uyu munsi na Suella Braverman na mugenzi we Gerard Darmanin. Nta gushidikanya ko hari umwuka mushya w'ubufatanye hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza wari umaze imyaka mike udahari mu gihe cy'ubuyobozi bwa Boris Johnson na Liz Truss. Kongera abapolisi mu bice by'inkombe z'ibiyaga, kuzamura umubare w'indege zitagira dereva no gusangira amakuru yizewe y'ubutasi, ibyo byose bizagira umusaruro mu kugabanya umubare w'ubwato bwambuka. Uyu mwaka gusa bwari bumaze kugera ku 40,000. Impande zombi kandi zizi ko ayariyo masezerano ya nyuma ajyanye n'imipaka mu ruhererekane rwayagiye agerwaho mu myaka hagati y'ibyo bihugu, yose akaba yaratangiranye ubushake no kwizeza byinshi, ariko nyuma akaza gukwebwa n'amayeri y'abambuka mu buryo butemewe. Tugiye mu karere k'ibiyaga bigari, intumwa y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ku kibazo cyo gushakira amahoro Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uhuru Kenyatta ari Kinshasa, aho yagiranye ibiganiro n'abategetsi batandukanye b'icyo gihugu. Bwana Kenyatta wari perezida wa Kenya afatanyije muri icyo gikorwa na perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi hamwe na perezida Joao Lourenço wa Angola. Bafite inshingano yo kugerageza guhagarika imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe w'abarwanyi wa M23 wigaruriye igice kinini cya teritwari ya Rucuru. Mugenzi wanjye Siyake Muhawe nayo ukorera mu biro bya BBC Nairobi yakurikiranye urwo rugendo rwa Bwana Uhuru Kenyatta muri Congo. Twavuganye mu kanya gashize, ntangira mubaza ibyo amaze kumenya ku bikorwa bya Uhuru Kenyatta i Kinshasa. Uhuru Kenyatta ubu amaze kubonana n'urongoye igihugu ca Congo Felix Tshisekedi, amaze kandi kubonana n'abaseruka ibihugu byabo muri Congo. Intumwa zaje ziva mu karere k'ubuseruko bwa Congo harimo n'abapfasoni, abakuru b'amadini, abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka, kandi yanahuriye na perezida wa Angola avuye mu Rwanda aho yabonanye n'umukuru w'igihugu Paul Kagame muri utwo twigoranye two kugira ngo batorere inyishu intambara zibera mu buseruko bwa Congo, aho M23 Congo yagiza ko ifashwe mu mugongo n'u Rwanda zibandanya ziko ziratana mitwe n'ingabo za Congo FARDC.
Uravuga ayo manama atandukanye Uhuru Kenyatta yagiranye n'abo bategetsi ba Kongo n'abandi batandukanye, ibyo baganiriyeho birazwi? Gushika nta kintu na kimwe kiramenyekana mu byo bamaze kuvugana, ariko ikizwi nuko baganira ku kungene botorera inyishu intambara iri mu buseruko bwa Kongo, nkuko nari mpejeje kubivuga, ihuza M23 n'ingabo za Kongo. Aho none haba hari akanunu kuko ashobora no kujya muri Rucuru kubonana n'abayobozi b'umutwe wa M23? Byo nta urabimenya. Ikizwi nuko babonanye n'imigwi itandukanye ifite uruhara muri izo ntambara, no kuvuga bashobora gufasha kugira ngo haboneke inyishu, ariko gushika ubu nta kiramenyekana kuko azova Kinshasa aca nka za Rucuru canke ahandi hantu muri kariya karere kariko haraberamwo intambara. Hari amakuru wari wamenya ku yindi nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yitezwe muri Kenya? Ko biranduganurwa yuko mbere n'utu twigoro barimwo muri Kongo ni tumwe mu dutumbereye kugira ngo gutegura inama yimeje kubera Nairobi tariki 21 z'uku kwezi, azoba hatumiwe imigwi igwanira muri ako karere ko musuko bwa Kongo hamwe na leta ya Kongo. Aha umuntu akaba yovuga yuko mu biganiro bya mbere byari byabaye M23 ntiyari yatumiwe. Ubuse zatumirwa? Gushika ubu ntawoca avuga ngo ejo canke ejo M23 nihizobiri, haracari ukuvuga. Niyo mpamvu impande zose ziriko ziravugana. Urabona hariho Angola, hariho utwigoro twa Uhuru Kenyatta, hariho n'utwigoro tw'u Burundi kubera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bari warongoye ishyirahamwe ry'akarere ko musuko bwa Africa East African Community. Muri kino gihe utwigoro turabana kugira ngo iyo ntambara ibera mu buseruko bwa Kongo itore inyishu biciye mu biganiro. Ko mbere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yise umuhari M23 yuko ari umuhari witwaje iterabwoba, ariko ubu isa n'uko iriko irahindura imvugo. Urakoze Siriyake muhawe nayo. Hagati aho leta ya Kongo imaze gutangaza ingingo zisabwa kugira ngo leta yemere kuganira n'uwo mutwe wa M23. Mu ngingo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo aherutse gutangaza Christophe Rutundura avuga ko ngo harimo no kurekura uduce twose M23 yafashe, igahagarika icyo leta yise bikorwa by'ibyaha, abaturage bahunze bagasubira mu byabo, no guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro. Uyu munsi twashakishije ubuyobozi bwa M23 maze mvugana na Munyarugerero Karemera Canisius, akaba yari umuyobozi wungirije umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki. Natangiye mubaza niba bemera gusubira inyuma. Dusubira inyuma kabuki, dusubira inyuma tujya hehe? Usubira inyuma kwa rutagira ataha, ugira hataha asubira inyuma. Twe turi iwacu, turi kuri gakondo yacu, kuri kavukire, aho twavukijwe tukaba tuhari tuhafite. Dusubira inyuma tujye hehe? Iwabandi. None ubwo nukuvuga ngo muri mufite leta rero mu yindi leta? Nta leta dufite mu yindi leta, ahubwo turi ku gataka kacu, kandi mu byo duharanira no kugira ngo tubeho, twebwe tubeho nabo duharanira babeho. Nitumara kubaho ibindi bizakurikiraho. Ikindi bavuga, leta iravuga ko mugomba no guhagarika icyo bavuga ko ari ubwicanyi mukora. Icyo murakivugaho iki? Iyo bavuga ngo twe dukora ubwicanyi, ahubwo abajijwe ubwabo ko bakora ubwicanyi, ndetse binagaragarira mu ruhando mpuzamahanga aho bafata abaturage b'abanyekongo bakabatwika ku manywa y'ihangu bakabarya. Ibyo bintu mufite ibimenyetso bwana Canisius? Ibimenyetso byinshi cyane rwose, kandi abo bose n'abatutsi barya. Ni ukuvuga ngo agatotezo k'umuntu uvuga ikinyarwanda guhera mu Minembwe ukamanuka za Karehe, Masisi, Rucuru n'ahandi, ariko bidasize ko n'abandi bavandimwe bacu nabo bagirwa nabi. Ariko iyo bigeze kuri icyo kintu cyo gutwika umuntu, urumva atari ishyano. None ni ukuvuga ngo rero ayo mabwiriza ane leta ya Kongo ibaha, mwebwe muratera utwatsi nta na rimwe muzakurikiza? Nta na rimwe rwose tuzakurikiza. Nibemere dushyikirane ku neza. Mbese ariko bwana munyamakuru, iyo bavuga ngo dusubire inyuma ngo tujye kunegosiya turi inyuma y'igihugu, mbese nabo abanje bakajya muri Angola tukanegosiya baturi hanze twese. Noneho niba bashaka ko tujya hanze nabo nibajya muri Angola tunegosiya igihugu kiri vide. None se yicaye ku ntebe y'inteko ya Kinshasa ati mumbwira abantu ngo basubire inyuma? None ni ukuvuga ngo mwebwe rero mwiteguye gukomeza imirwano n'ingabo za leta rero yaho ngaho muri mu duce mwafashe mugafata n'utundi? Niba twemera amabwiriza y'abakuru b'ibihugu bateranye bakavuga bati amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, birasaba imishyikirano kwicara bagashyikirana bakaganira. Ibirenze ibyo ngibyo se iyo bashyiraho kuimpoza ngo dusubire inyuma, turasubira inyuma ngo tujye hehe bakwemeye tugashyikirana ko twe twanabyemeye? Nta nubwo gukomeza imirwano ariko dukomeza imirwano, ahubwo ufite kuko badushotoye tubambara naho bari. Bwana Canisius, ko hari ahantu mwamaze gufata nkaho ngaho mufashe, habayeho gute? Hategekwa nande? Nimwe muhategeka, nimwe musoresha, bigenza gute? Ntega amatwi unyumve.
ngiye kuguha urugero rworoshye kandi rukomeye cyane abantu batumva nawe nushaka ubyumvishe n'abandi ndetse n'abanyumva nabo babitegera amatwi neza mu buryo bunonosoye. Ejo bundi twafashe tujya gufata Rucuru, baratwendereje badutera mu birindiro byacu, biba ngombwa ko tubivuna tubakura naho bari harimo Rucuru na Kiwanja kugeza Mabenga, ndetse ubu ngubu twaraharenze kure tugeze Rwindi hafi. Aho ngaho tujya kwafata hari imodoka zisaga 200, zari imodoka 214 zari aho ngaho. Urumva abashoferi bari batwaye imodoka 214 n'abari bazirimo bose twarabatunze panda 7 jours. Ubwo tubaherekeza umutekano maze kuboneka, duherekeza izo modoka zose zari zitwaye ibiribwa n'ibindi bintu bitandukanye, tubigeza mu mujyi wa Goma, tubitwageza muri eneo zo leta ikontorora. Ubwo uramwumvisha ko abo bantu vuga ngo turi kumwe nabo, ubwo se izo modoka ntabwo twazishoresheje nta nicyo twabatse, ahubwo twagaritseho no kubatunga muri iyo sejuru bari bafite muri Rucuru. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu mumaze gufata ahandi hangana iki? Yewe ni hanini cyane. Rucuru yose turayifite anantierite hafi, harabura gato cyane, n'agace gato kabura kuri Rucuru. Nyiragongo nayo tuyifite hafi 80%. Ubwo aho hose ntago mwiteguye kurekura n'akantu na gatoya? Yewe uretse kurekura n'akantu kamwe no kubivuga ahubwo n'icyaha cyasakiririwe. None ingabo z'akarere ko zaje muri ako karere kandi ko zivuga ko zizarwanya imitwe yose yitwaje intwaro, muzabigenda gute? Mwiteguye kurwana nazo? Sorry ndibwira ko izo ngabo zavuye muri East African Community zaje zizanya amahoro cyane ko na Perezida Uhuru Kenyatta yaje Kinshasa asaba amahoro, asaba ko haba imikirano, nicyo gitegerejwe. Bivuga ngo rero nizo ngabo turibwira ko n'undi zaje zizanya amahoro, ibirenze amahoro rero ntukabimbaze. None hari ikiganiro mwamwitegura kugirana na Uhuru Kenyatta ko ari muri Congo? Igihe cyose rwose baduhamagara turi tayari kwitaba tukaganira, ntabwo turi binani. Ariko ntabwo bari babahamagara rwose, ntibaraduhamagara, ariko naduhamagara twiteguye kwitaba. Munyarugerero Karemera Canisius akaba ari umuyobozi wungirije umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki. Turicyagerageza kuvugana na leta ya Congo kuri ibyo birego bikomeye byavuzwe na M23. Mu makuru agendanye n'imikino y'igikombe cy'isi kizatangira ku itariki ya 20 z'uku kwezi muri iki cyumweru turimo mu gihugu cya Qatar. Ni imikino izahuza amakipe y'ibihugu 32 agabanyije mu matsinda 8, buri tsinda rigizwe n'amakipe 4. Uyu munsi rero kuwa mbere mugenzi wacu Yves Bucyana aratugezaho ibigwi by'amakipe ari mu cyiciro cyangwa se mu itsinda rya mbere n'irya kabiri. Tega amatwi. Itsinda rya mbere rigizwe na Qatar, Equateur, Senegal n'Ubuholandi. Ubuholandi bugiye mu gikombe cy'isi ku nshuro 11, inshuro 3 zose bwatsindiwe ku mukino wa nyuma. Qatar yo itozwa na Felix Sanchez umunya Espagne udafite ibigwi na bike mu mpira w'amaguru uretse kuba yarakiniye ikipe ya Barcelona y'abana. Ni ku nshuro ya mbere Qatar igiye gukina igikombe cy'isi, gusa yigeze gutwara igikombe cya Aziya inshuro imwe hari muri 2019. Equateur yo itozwa na Gustavo Alfaro umunya Argentine uzwi cyane mu mupira w'amaguru kuko yatoje amakipe menshi akomeye mu gihugu cye. Equateur igiye mu gikombe cy'isi ku nshuro ya 4, kure yageze yagarukiye muri kimwe cya 16 hari muri 2006. Harimo kandi muri iryo tsinda Senegal ari nayo ifite igikombe cya Afurika. Iyi kipe ihabwa amahirwe yo kuba yakwitwara neza muri iryo tsinda nubwo rutahizamu wayo ukomeye cyane Sadio Mane yavunitse, ariko yashyizwe ku rutonde rw'abazakina iki gikombe. Nubwa gatatu igiye mu gikombe cy'isi. Senegal itozwa na Aliou Cissé wari mu ikipe ya Senegal yageze muri kimwe cya 4 cy'igikombe cy'isi muri 2002. Itsinda rya kabiri rigizwe n'Ubwongereza, Wales, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Ni ku nshuro ya 16 Ubwongereza buzaba bugiye gukina igikombe cy'isi. Bwagitwaye rimwe muri 66. Birashoboka ko bazahatana bikomeye na Amerika mu kuyobora itsinda rya kabiri. Amerika muri iyi myaka iri kuzamura urwego mu mupira w'amaguru. Amerika igiye mu gikombe cy'isi ku nshuro ya 11. Mu myaka ya vuba mu gikombe mpuzamigabane cya FIFA 2009 Amerika yatsindiwe ku mukino wa nyuma. Tugiye ku ikipe ya Iran igiye kwitabira igikombe cy'isi ku nshuro ya 6. Ni mu gihe ikipe ya Wales igiye mu gikombe cy'isi ku nshuro ya 2, aho yaherukaga muri 58 ikagarukira muri kimwe cya 4. Ubwongereza buzakina na Iran mu mukino wa mbere, naho Wales ihure na Amerika. Urakoze Yves Bucyana. Ariko utaragenda kunyuma ya makuru y'igikombe cy'isi, komereza ku yandi makuru yandi y'imikino waduteguriye. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru Kiyovu Sport kuri ubu niyo iyoboye urutonde rwa shampiyona nyuma yo gutsinda mukeba wayo w'ibihe byose Rayon Sport
ni umukino w'ishiraniro wabaye kuwa gatanu nijoro kuri stade Nyamirambo. Kiyovu Sport itsinda Rayon Sport ibitego 2-1. Nyuma y'uwo mukino umutoza wa Rayon Sport Haringingo Francis yavuze ko Rayon Sport yakinnye Kiyovu Sport igatsinda. Muri rusange twakinye neza, twaronse occasion. Novuga yuko Kiyovu kinira dusumbije kininiya na mahigwe, twashoboye gukina, twashoboye kubamenasa, ariko gardien w'iwabo wabonye ko mu gice cya mbere yakoze amare menshi ari decisive. Rero novuga na mahigwe badusumbije. Mu gice cya kabiri nagerageje guhindura kugira tuzane dukuramwo mu milieu récupérateur umwe dushiramwo umwataka kugira dushobore kwataka. Rero muri rusangi nivyo narishaka kwataka kubera twe twamaze kwankesa amagoli, hama mu gice cya kabiri mwabonye yuko twagerageje twataka tukaronka igoli rimwe, hagiye ekipe yamaze kugutanga imbere biba bigoye. Mu yindi mikino yabaye Police FC yatsinze AS Kigali 1-0, Mukura itsinda Rutsiro 3-0, Etincelle itsinda Musanze 3-2, Gorilla itsinda Gasogi nayo 3-2. Ni mu gihe Rwamagana City yatsinze Marine 1-0. Kiyovu Sport iraziyoboye n'amanota 20 ikurikiwe na Rayon Sport ifite amanota 18, ariko Rayon Sport ikagira imikino 2 y'ibirarane. Mu mahanga za shampiyona ku mugabane w'Uburayi zaraye zihagaze kugira ngo abakiriya berekeze mu makipe y'ibihugu agomba kujya mu gihugu cya Qatar mu mikino y'igikombe cy'isi izatangira ku cyumweru gitaha. Mu Bwongereza Arsenal yatsinze kuwa gatandatu ikipe ya Wolverhampton ihita ishyiramo ikinyuranyo cy'amanota 5 hagati yayo n'ikipe ya Manchester City ya kabiri. Bivuze ko Arsenal izagera kuri Noheli ariyo ya mbere, ibintu itaherukaga muri shampiyona y'Ubwongereza, yabiherukaga muri 2007. Ni mu gihe Manchester City kuwa gatandatu yatsinzwe bitunguranye ku kibuga cyayo n'ikipe ya Brentford ibitego 2-1. Indi kipe ityaye muri shampiyona y'Ubwongereza muri iki gihe Newcastle United kuwa gatandatu yihereranye Chelsea kuri igitego 1-0, bituma ku rutonde ijya ku mwanya wa gatatu imbere ya Tottenham. Newcastle United hashize imikino 4 itibuka uko gutsindwa cyangwa kunganya bimera. Mu gihugu cy'Ubufaransa Paris Saint-Germain nayo yashoje itsinda Auxerre ibitego 5-0. Paris Saint-Germain ya mbere n'amanota 41, ikurikiwe na Lens ya kabiri ifite amanota 36. Mu Butaliyani ikipe ya Napoli yatsinze umukino wayo wa 11 yikurikiranya muri shampiyona. Kuwa gatandatu Napoli yatsinze Udinese ibitego 3-2. Ikipe ya Inter Milan nayo yitwaye neza ku kibuga cya Atalanta itsinda ibitego 3-2. Napoli raziyoboye n'amanota 41.